Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati yabajije ku bijanye n'abana batwarwa mu gihugu ca Tanzania batarakwiza imyaka kumvo zo kubarondera akazi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta n'abamenyesha makuru cabaye kuri uyu wa gatanu itariki 11 Gitugutu. Pierre Nkurikiye yishuye ati bijanye n'abana batwarwa mu gihugu ca Tanzania kibanyi bababwira ko bagiye kubaronderera ubuzi. Ico twavuga nuko ari ibi vyamyeho kuva kera, ariko rero kubera abana baba batarakwiza imyaka yo kuja muri ivyo bikorwa, kujanwa muri ivyo bintu, gica kibya cacaha co kugurisha abantu, bimwe bita trafic des êtres humains. Ico rero ni caha gitekanijwe kandi gihanwa n'amategeko y'u Burundi. Ari naco gituma rero abajejwe intwaro, abajejwe umutekano cane cane mu ntara zihanura ubibe n'ico gihugu ca Tanzania, bama bariko barafata abo baba bariko barakora urwo rudandazwa rubujijwe n'amategeko. Twamenyesha yuko ku kwezi abakora ivyo bagenda bafatwa, kandi n'abana benshi bagaca basubizwa imiryango yabo mu ntara bavamo, cane mu ntara za Karusi, Kayanza na Gitega, nibo bakunze gufatirwa hariya mu ntara zihanura ubibe n'u Burundi, za Makamba, Rutana, Muyinga. Ico rero ni igikorwa ca misi yose cama kiriko kirakorwa. Aha twomenyesha yuko bijya biharuro yavuze umumenyesha makuru, hari n'igihe usanga bisumba bijya, ariko abajejwe kugwanya ico caha bari ku kivi. Mwemenya yuko hasanzwe ariyo ibigo bifasha abakeneye ubuzi hanze y'igihugu kubashikanayo. Bamwe muri bo bakaba badafatwa neza iyo bashitse muri ivyo bihugu, cane cane mu bihugu vy'Abarabu.